Inama nshingamateka y'u Burundi irongowe n'umukuru wayo Nyeniteka Daniel Gerard Ndabirabe yemeje 100% kuri wa 11/0 mu mwaka wa 2022 integuro y'amasezerano agenga akarusho n'ubudahangagwa ku bakozi bo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Uburundi bukaba butaregwa yashire mu ngiro mu gihe ibindi bihugu bigize uwo muryango biza byaramaze kuyashira mu ngiro. Umushikiranganji Albert Shingiro mu byo ajeje harimo imigenderanire n'ibindi bihugu akaba yari umutumire mu nama nshingamateka kugira atanga umuco kuri ayo masezerano. Ibisanzwe n'amasezerano araba ibintu bijanye n'ivyo navuze ko mu Faransa privilege y'immunité kudahangagwa kw'abantu bakora muri umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Abantu kwabo bakorayo ibintu batunze n'ibintu by'umuryango biba biri mu gihugu biri muri umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Hanyuma rero iyo integuro bisanzwe atari ya vuba, integuro yashize ku mukono mu mwaka wa 2015. Hanyuma muri ico gihe nkuko mubizi ibihe twarimwo ntivyari vyoroshe, ibihe bijanye n'umutekano bijanye n'ivya politike. Murazi yuko amahanga menshi yaduhagurukiye hirya no hino, dufise abantu benshi haba mu gihugu canke hanze y'igihugu bariko baraturwanya mu gihugu, natwe rero tukigwanira. N'ico gihe rero amasezerano kuri ntiyashoboye kuba aje imbere y'andi mategeko. Harabaye ibindi bikuru vyabavuye bije imbere y'iyi tegeko kugira ngo bishobore kubanza kwigwa kugira ngo igihugu kigume gihagaze neza. Murazi ko habaye amatora mu 2015, amatora mu 2018, amatora mu 2020, aho hose yari amatora abaye mu bihe bitoroshe. Tukibaza yuko naho iri teko ryari ryizwe mu nama shikiranganji mu kwezi kwa 12 mu 2015, ntiryashoboye gutera imbere ngo ribandanye inzira yo kugira ngo ryemezwe n'inama nshingamateka. Ubu rero kakaba kabaye akaryo keza ko kurizana ngaho kugira ngo inama nshingamateka iryemeze.